Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tuvuga ku ijambo rivuga ngo hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Aha ni muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 5. Usomye mu Kinyarwanda version imwe iravuga ngo hahirwa abiyorosha. Yaje mu gutekereza bakoresha kwiyorosha ngo kuko bazotunga isi ho umurage. Iyindi version y'Ikinyarwanda ikavuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazoragwa isi, ubugwaneza. Kandi iri jambo kandi uriravye riragaragaza uguca bugufi, hahirwa abaca bugufi kuko aribo bazoragwa isi. Hari abantu babiri ngomba ko batubera akarorero. Uwa mbere ni Yesu. Yesu tumubona ko uguca bugufiya, ubugwaneza. Uwa kabiri ni Mose. Yesu Bibiri imuvuga ko yarivuze muri Matayo 11:29, aravuga ngo mwikoreze ingata yanje munyigire ko kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Muri Matayo 21:5 akavuga ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti raba umwami wawe aje kuri wewe, ari umutekerezi agendera ku ndogoba, mbere ni kumukangara inyana y'indogoba. Bigaragaza guca bugufi kwa Yesu. Iki gihe yaraje ari Mesiya aje gucungura abantu, yiyoroheje, ataje ari Mesiya wo kugwana no kumara abansi b'Abisirayeli nk'uko bari biteze ico gihe Mesiya bari biteze, ariko yaje yiyoroheje. Aravuga ati rero umwami wawe araje, yewe mukobwa w'i Siyoni aje yiyoroheje. Turavye kuri Mose nawe hari ijambo ngomba ko duca dukomereza ko ngomba ko twiga uyu munsi kuri Mose atubera akarorero. Mu Guharura 12:3 baravuga ngo kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza kurusha abandi bagabo bose bo mu isi. Imana idufashe kuba abagwaneza, abatekereza, abicisha bugufiya. Namaze kuvuga ko Mose yari umugabo umugwaneza, niko Bibiri tubwira, kurusha abandi bagabo bose bo mu isi. Ibi sivyo dushoka tubona iyo twumvise Mose. Ego turibuka kuvuka kwa Mose, yavutse mu buryo nk'abandi bana bose, ariko Imana iba yahisemwo kumurinda ku buryo abandi bana b'abahungu bariko baricwa, ariko Mose wewe Imana iramurinda. Abavyeyi biwe baramunyegeza, hanyuma Imana ituma umukobwa wa Farao atora akakana aho bakanyegeje, hanyuma aragenda arakadopta, gakura ari akana kiwe. Ariko Bibiri katubwira ngo hageze igihe Mose amaze gukura, aravuga atoya mu kwizera abona ibindi birengeye, abona ivyiza ko ari ugiriranwa nabi n'ubwoko bw'Imana, ngo aca hitamwo kutitwa umwana w'umukobwa wa Farao. Imana idufashe. Kandi tumvise Mose, tubona Mose aragira intama za sebukwe mu bugaragwa imyaka 40. Kandi twumvise Mose, tubona Mose wa wundi atashitse mu gihugu c'isezerano. Kubera iki? Kubera atakoze vyose nk'uko Imana yamubwiye. Hari ico yakoze, Imana iravuga iti oyaye ntugishitse mu gihugu c'isezerano, icitoranya Yosuwa abari we ashikana Abisirayeli mu gihugu c'isezerano. Tumvise Mose kandi turabona ihamagagwa ryiwe, yahamagawe muri ico gihe yari mu bugaragwa, aragiye intama, hanyuma Imana iramwereka mu gisaka ca kumuriro. Ivyo kenshi nivyo tubona, ntitubona Mose ngo yari umuntu aca bugufiya yiyoroheje, oya sivyo tubona. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo uyu yari umugabo ngo aca bugufiya ngo mw'isi yose. Imana idufashe kuba nka Mose rero. Uravye mu isezerano rya kera mbere na rishasha, iri jambo rikoreshejwe rivuga ngo abatekereza canke kwiyorosha, rigaragara ari ijambo rivuga ngo kunama ugaca bugufiya. Umuntu ashobora kuba
ari we yicishije bugufiya canke acishijwe bugufiya. Bibiliya iratwereka yuko kwihana ari ikimenyetso cyo guca bugufiya. Abaciye bugufiya muri ubu buryo Imana irabaharira, kandi abishize hejuru nabo batihanye Imana birivuga ngo izobacisha bugufiya. Hari ushobora guca bugufiya mu buryo bwo kwisonzesha, ko Bibiliya ivuga ngo kwambara amagunira no kwisiga umunyota, umuntu akabigaragaza cyane cyane mu isezerano rya kera bakagaragaza yuko bicishije bugufiya. Hari gushobora gucishwa bugufiya, hari ubwo Imana ishobora gucisha bugufiya kugira igutegurire igikorwa kanaka, canke naho kubera wishize hejuru ikagucisha bugufiya, nkuko namaze kuvuga. Bibiliya ivuga ko abishira hejuru bazocishwa bugufiya. Hari ushobora gucishwa bugufiya n'iki n'ingorane n'ubukene n'ibihe kanaka, ugasanga ntakiri aho yari. Kubera iki? Kubera ibihe byahindutse. Canke umuntu agashobora guhitamwo kubaho ubuzima buciye bugufiya, kandi yari umutunzi agahitamo kubaho ubuzima nk'umukene, kumbure kubera agomba kwishushanya nabo babana, canke ahisemo ivyo nyene kugira ngo Bibiliya iratwereka ko Yesu Kristo naho yari Imana yahisemo guca bugufiya kugira ngo ashobore kuducungura. Muri ibi mvuge abamisiyoneri baje kutubwira ubutumwa bwiza, canke n'uyu munsi bagenda mu bihugu bitandukanye, barasiga ubuzima bwiza bari bafise kumbure, bakaza bakabaho, bakagerageza nubwo biba bitoroshe, bakabaho ubuzima nk'ubwabo bagomba kubwira ubutumwa bwiza kugira ngo ushobore kubashikiriza ubutumwa bwiza. Imana bidufashe cyane. Hari n'abandi rero gihushane usanga bahitamwo kwishira hejuru, kandi pe badashizwe hejuru, bakabaho ubuzima bw'ubwibone, bwo kwirata canke kwirarira. Ibi si vyiza, Imana idufashe cyane kutabikora. Ikindi kandi kibi nuko hari abandi bafata abantu bakabacisha bugufiya. Iki naco ni kibi. Ntitukagire uwo dukorera ikibi, inabi, ngo tumubabaze tumucishe bugufiya. Bibiliya ntivyemera. Imana idufashe cyane. Mose rero yari umugabo aciye bugufiye, yaricisha bugufi, yarumvira Imana, yarubaha umuyobozi wiwe. Imana yamukoresha, yakora ivyo Imana imubariye gukora. Ntitwibagire ko ya myaka 40 yamaze hariya aragira intama za sebukwe, Imana yari kwimutegurira igihe havuye amara muri iyo misozi nyene, hari Sinayi, Horebu hose yari yahamaze imyaka, yarahaze utuyira n'utundi yaratuzi. Bahavuye bahamara imyaka 40 arongoye Abisirayeli. Imana idufashe cyane. Aho nyene ni Imana yamwirekeye, niho yaronkeye umuhamagaro wo kugenda gusubira muri Egiputa gurokora ubwoko bw'Abisirayeli, ubwoko bwayo. Mose rero turavye inyungu z'ikarakteri y'Imana, z'ikamere yo guca bugufi, yo kwicisha bugufi, yo gukorana n'Imana. Mose yari umugenzi w'Imana, Mose yavugana n'Imana, Mose yarumvira Imana, yarayumviriza kandi akayumvira, agakora ivyimubwiye. Ngeze nganje ndabibutsa yarindi hageze igihe atakoze ivy'Imana byose uko yayimubariye, ngo ntiyagaragaje ukwera kw'Imana, yakubise igitandara kabiri. Iki gitandara carinde cari Kristo Yesu, niko Bibiliya itubwira, cajana n'Abisirayeli, cabakurikira aho bagiye hose. Imana yagendana nabo. Hanyuma kubera rero cari igicapu ca Kristo Yesu, yaragiye kuzoza akabambwa rimwe gusa. Iryo rimwe rikaba rihagije gucungura amahanga yose n'ivyaremwe byose. Mose nawe agaca gikubita kabiri, ntiyagaragaje ukwera kw'Imana. Imana iravuga iti ntugishitse mu gihugu c'isezerano. Imana idufashe. Mose yari uwuvugishwa n'Imana. Biturayibonera hehe? Aho we nyine ubwiwe ariko arasezera Abisirayeli, yababwiye ati Imana izobahagurukiriza uwundi muvugishwa n'Imana, nayo nkanje. Ariko aravuga ko Yesu Kristo azoza mu gihe kanaka. Imana idufashe. Uko Imana yavugana na Mose vyari bidasanzwe. Yari umugenzi w'Imana. Imana imuvuga ko yari umuntu adasanzwe. Ivuga ko yari umugabo ayoboka mu rugo rwayo hose. Imana iravuga iti uyu twama tuganira mu kanwa n'akandi, ndamubwira mfoboye, simfinda, kandi ishusho yanje
jewe uhoraho arayibona. Aho Imana yari kwibwira Aroni na Miriyamu abavukanyi biwe bari bamwidogeye, urumva bari bamwidogeye ngo Motifu ngo yarongoye ngo umunyetiyopiyakazi. Baramwidogera bati mbega twe Imana ntituvugisha, niwe ivugisha wenyene, Imana iravyumva. Niko biri tubwira mu guharura igice ca 12 ngo Imana iravyumva. Wicira bahamagara ati nimuze mwese ko muri batatu, nimuze hano kwihema. Wica ivugana na Aroni na mushiki wabo Miriyamu, iravuga iti mwebwe niyo noba ndabavugisha ndabiyerekera mu nzozi, nzobiyerekera mu nzozi mwiyerekwa, ariko Mose we suko mvugana nawe mfoboye ntapfinze, ishusho yanje akayibona. Niko biri tubwira. Imana idufashe cyane. Mose ntiyari umuntu asanzwe. Imana iduhe kuyumvira, iduhe kuba abantu baca bugufiya. Harimo inyungu zikomeye cyane mu guca bugufiya, mu kuba abagwaneza, mu kuba abiyoroheje. Mose yakoranye n'Imana ku rugero rwo hejuru cyane. Yari umwizigirwa mu nzu y'Imana, yari umugabo ayoboka. Ndakwifurije kuba umuntu ayoboka mu rugo rw'Imana hose, mu byo yagushinze byose, aho yagushize, abo yagushizemwo, mu muryango wawe, mu ishengero ukoreramo canke urongoye, canke sindabizi igikorwa cyose, ibango ryose Imana yaguhaye. Tube abantu bayoboka mu rugo rw'Imana hose. Mana unshoboze, Mana udushoboze, udufashe. Mose yari umushumba mu nzu y'Imana, yarubaha shebuja, yari umushumba yubaha, aciye bugufi, yumvira shebuja. Ntabwo yari umushumba w'ingare Imana imubwira ngo kora uku agakora kuriya. N'umunsi byagenze uko Imana yaramuhanye. Rero hari Imana itudisciplina kweri, ndagakoni gakubita canke ugasanga umuntu mbere yakorokeye ahantu kubera amahitamo mabi twagize. Imana idufashe cyane kandi tubabarire. Ntabwo Mose yari umuntu, yari umushumba akora ibyo yishakiye abana gatoya. Ntabwo yari umushumba yakora ibinyuranye n'ibyo shebuja yamubariye gukora. Ku murongo wa ndwi mu guharura 12 aho turi haravuga ngo yari umusavyi w'Imana ayoboka mu rugo rw'Imana hose. Ku murongo w'8 ngo akavugana Imana ikaganira nawe ifoboye. Muze twigire kuri Mose, tuba abagwaneza nka Mose, tuyoboke Imana muri byose, twumvire Imana, duce bugufi imbere yayo. Imana itugirire neza, Imana idushoboze. Hahirwa abatekereza, hahirwa abagwaneza baca bugufiya, kuko bazoragwa isi, bazokoreshwa n'Imana. Abo bose babaho ubwo buzima buciye bugufi, bubaha Imana, bakihanganira mbere n'amageragezwa. Kuko ngo ab'Imana ikunda irabacaha, irabadisciplina, hanyuma ngo kugira ngo babe beza kurusha, babe akarorero. Iyo tubaye akarorero muri byose, Imana idushira hejuru, ikorana natwe. Hahirwa abatekereza, abagwaneza, abaca bugufi, kuko bazoragwa isi. Abo bose babaho ubuzima buciye bugufi, bubaha Imana, bakihanganira amageragezwa, bakihana iyo bacumuye, bakaba akarorero muri ibyo byose. Imana ibashira hejuru, Imana irabakoresha, Imana ikorana nabo. Imana duhezagire twese, Imana idufashe. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.